bamuciye ko mwagwa hasi bamucaka bagira gute namukandagira nta munsi uri kumuraba bose barabindye. Haleluya. Majambo yangabaje yabirabishije amaso ariko ntiyagize gute yabiriye. Birabaje kuba Imana itangaje umunsi w'inkuru nziza ukayumvisha amatwi ukabirebesha amaso ariko ntubireko. Uzi ikintu cyari gutera ibintu bibiri. Cya mbere nuko atabyizeye, icya kabiri nuko yatuye nabi. Mwirinde ibyo bintu bibiri niyo bisoreze ko wirinde kutizera, wirinde no kwatura nabi. Hari abantu bavuga nabi, iyo Mana aho yatubwiye, iyo Mana aho yavugiye, iyo Mana aho twahirindiriye. Reka mubwize ukuri uyu munsi n'umunsi w'inkuru nziza. Ndabihamya ndabihagazeko umunsi w'inkuru nziza, ariko usabwa kubyizera no kwatura neza. Uvuge ngo nanjye ndumva ndabyemeye, ndumva ndabyakiriye. Ni ukuri ejo mu gitondo turi muri Samariya. Haleluya. Umunsi w'inkuru nziza, ariko usabwa kubyizera no kwatura neza. Haleluya. Ibi ndiko ndababwira saba jambo ijambo ry'Imana. Amen. Sinoza kuvuga naho ibintu Imana itantumye. Sinakora iryo kosa. Tumubona gahagake no. Tumubona gake. Amen. Ibi ndi kuvuga ni ukuri ijambo ry'Imana. Amen. Hari abantu iminsi yabanye miremire. Hari abantu iminsi yabanye miremire. Hari abantu iminsi yabanye miremire. Hari abantu iminsi y'inkuru yabaye myinshi. Inkuru mbikurwaho n'iyindi, imikurwaho n'iyindi. Ariko iki gitondo. Amen. Wizere ijambo ry'Imana. Haleluya. Nawe Imana ikuremera umunsi w'inkuru nziza. Amen. Amen. Yesu w'i Nazareti. Imana ituremera umunsi w'inkuru nziza. Amen. Imana igiye gusohoza ibyo yavuze. Ntubirabire mu muntu Imana ibitumye. Umuntu ashobora kuba umuntu muto, umuntu asuzuguritse, umuntu adafise igihagararo, ariko niba ari Imana yamutumye iyo jambo ryateye ijambo ry'Imana. Amen. Ntawe arazi igisagara n'igicota baba n'abanyamibende. Abantu batawe, abantu birukaga muri societe badafise agaciro. Abo ni Imana yaciye kugira ngo itabare ubwoko bwayo. Haleluya. Batwara inkuru nziza. Ariko ikindi cyanejeje babanje kurya Imana ni nziza. Haleluya. Babanje kugira gute nawe umva ndagusengera uzobanza ubirya. Amen. Hanyuma bo gutwara inkuru nziza. Sifa kwa Mungu. Amen. Aya majambo niko ndababwira ndi umwuka wo guhanura. Amen. Umuntu ariko yizeye ijambo ry'Imana biramubera ko. Haleluya. Imana ntinezezwa no kutugirira nabi, inezezwa no kutubabaza. Ishaka ko tuyizera. Amen. Ishaka ko tugira gute tuyizera hamwe tugirire neza. Sifa kwa Mungu. Amen. Luka, twasomye muri Luka 2. Luka 2. Twugiriye nyamaze ryoshe. Ariko bari abantu bakundi umutwe gateye twarahari. Umutwe w'indogoba ngo wagugwa shekeli z'ifeza 80. Harakantu kambabaje sinzi niba nza kukavuga ariko Bibiliya niko kanditse reka ndakavuga ngareko atari jewe. Kavuga ngo ikigira kane ngo camakondwe mu kamavyinyo y'inuma. Ibyo ndagatira iryo jambo ariko ndarivuze. Bibiliya niko yanditse ngo ikigira kane enka ngo cagakondwe kamavyinuma ngo kagura shekeli z'ifeza 5. Bahageze aho barya ibyo bintu mvuze. Naho niba byinshi kubyinuma. Oya ndagira ngo mumfashe inuma muyizi. Inuma uko muzi uko ingana. Hari umatazi inuma ngaha.
amahene ariko amahene nayo impene basi reka tuhita amanuma kuko rero none kuri n'umingana none ufata kariya kantu k'inyuma ugace n'inshuro zimwe agace kamwe rero kagura shekeli z'ifeza 5 bari bakubiswe n'inzara inzara yari yabishe yabakubise babuze icyo bakora ngo hageze naho muze gusoma amakuru ngo batangura kurya abana babo makuru yarambabasha umwana bari karagenda hejuru y'ingiki gutya ngo yumva bagomba ingudukize udukirano ati habaye iki ati mwana uyu mugore yambwiye ngo turye umwana wanje bukeye bazoza n'uwiwe tumurye nzana n'uwanje turamurya none hageze ko azana n'uwiwe yanse kumuzana kandi yari nabazo muzana umwami ngo yumvise ayo makuru ibintu ngo yitantamurira ko impuzu aravuga ati mana tu ibintu tubaye ko sinzo kubona bavuga mu by'ukuri imbere y'uko Imana ibatangariza inkuru nziza bari mu buzima buteye ubwoba bashonje bishwe n'inzara kuri ubwo rugero babwiye bageze aho barya abana babo bageze aho barya amanumanu cyangwa se amahene siko twavyita ariko ibintu tubwira ngo muze gusoma ayo makuru umwana ngo maze kwitantamura ko inkuru zose yiwe aravuga ati ariko ni gute ibintu bitwaye ko bingana gutya dufise umuhanuzi muri twebwe Elisa bishoboka gute ko dukubitika bingana gutya dufise umukozi w'Imana muri twebwe aravuga ati umve ejo mugenda mu mundo wondere mubwire muti araguca umutwe kabisa ibintu bidahindutse Elisa aho yarari ariko Imana ni nziza yakoze muremwe iyo ikorera neza ibana nawe amen abantu umwami yatumye ngo bakiri mu nzira bagenda Elisa arabona ko barata baraje rero baje ngo umwami yabatumye ngo ashaka kunca umutwe ati mubabwire acarahanura nuko ati mubabwire ingo cyo mu gitondo kwirembo y'Isamariya haleluya ejo mu gitondo kwirembo y'Isamariya umugabo umwami yari yatumye uwo musirikare umwami yari yatumye havuga ati uno mugabo ko ibibazo gatumuca umutwe ibi bintu nta Imana yofungura amadirisha y'ijuru nta Imana ibi byoshoboka ahavuga ati nuko ubuze uzobirabisha amaso uzobira bashira nguru mama atubwiye ngo ejo mu gitondo ngo kwirembo ry'Isamariya bazobarindye haleluya Imana imaze kuvugisha umukozi w'Imana Elisa kugira ngo ishitse ibyo yacishe mu kanwa k'umukozi w'Imana Elisa Bibiliya wihagurutse abanyamibembe nibo twasomye amajambo bavuze ngo ariko iyi nkuru turayigumana gute kandi ari nkuru nziza n'abanyamibembe mu gihe cyabo ntibari bemerewe kuba n'abandi mu gisagara baba inyuma y'igisagara babikorera iki ari kugira ngo batanduza abandi hanyuma y'igisagara bari bibereye baravugana batariko ngo hari ku mugoroba batariko bariko baraganira nyine nk'abantu basangiye ikibazo bahuje ikibazo ariko uko turi ngaha inzara igiye twice ariko gupfa ntitwapfuye nitwogera tugasaba bariya Abasiriya bakaduhindya nibaziduha tubeho nibatwica nk'ubundi twarapfuye twishwe n'inzara ubu bariko baravugana hagati yabo ariko muri kwa kuvugana hari Imana iri inyuma iriko irasunika igira itangaza inkuru nziza haleluya ngo baravugana ariko n'umuntu ari gupfa twapfuye reka tugende ngo barahaguruka bahagurutse ngo hagiye bagenda batumbereye amahema y'ingabo z'Abasiriya reka babwire niba hari amajambo nasuye muri Bibiliya nkumva atangaje umutima wanjye aya majambo yo uzikindi Imana yakoze abanyamibembe abantu batabizi muri iyi minsi ubona iyo ngwara ntikihari cyane ntikiri nyinshi ariko twe mu myaka twakuzemo harimo twabana yitwa Gipunda yari yaracitse intoki yaracitse n'amano kubera imibembe urumva mu gutambuka yagenda nk'umuntu womboka sivyo kuko urumva gukandagira ntibikunda neza amano ntayavise no bivuga ngo abanyamibembe bane bahagurutse mu bagiye
ngabo z'Abasiriya bagiye gusaba icyo kurya. Imana Bibiliya tugira ngo Imana ifata wa murindi w'umuntu arwaye imibembe iwuhinduramo ingabo, amafarashi, amabrende. Ingabo z'Abasiriya zikumva hahagurutse igitero. Haleluya! Igitero kivuye baravugana batariko uyu mwami aje kwasabye ramforo muri Egiputa n'ahandi, ingabo zose ziraduhagurukiye. Ariko icyo ngabo baranyimbe bangahe? Sifapamo uko bagenda ingabo zikumva n'amaburende. Haleluya! Muragenda ariko ingabo z'Abasiriya zumvise ayo makuru, zumvise icyo gitero, ngo zirahaguruka ziri mu kwiruka. Biruka nta kintu na kimwe batwaye, bakoze ikintu bita sauve qui peut. Mwese yacaho habonye inzira, turapfuye birukanwe n'umurindi w'abanyambe bangahe? Sifa kwa Mungu. Baragiye ngo bashitse ku ihema rya mbere, bashaka barondera umusirikare baramubura, ngo abasirikare batabarimo. Haba ngo basanga hari yindya, ati ngo baca baricara bararya. Ngo bararya ngo hejeye kurya, bafata mu mazahabu n'amafeza muze gusoma, ngo bayakuramo, ngo barayatwara ngo bajya kuyahisha ahantu. Baragaruka ngo bajya mu ihema rya kabiri, naho basanga nta musirikare ariyo. Urumva kurya bari babihejeje, bari bahaze. Naho bafata ibintu bine baravyiba barabijana. Bahejeje bavugana amagambo twasomye hano atariko. Amen. Ariko ibintu tugize sivyo. Turanumye kandi Imana yatangaje umunsi w'iki w'inkuru nziza. Haleluya! Aya makuru reka tuyatware ku mugore bumve ko Imana yakoze igitangaza. Sifa kwa Mungu. Niko bahagurutse ngo bagera ku irembo. Ku irembo hari umuntu nyene harinze, ati muramushaka iki? Ati dufite inkuru nziza. Iturutse iwanyu. Urumva hari umuntu umurabiye inyuma abona tankuru nziza yakubwira. None sivyo batuvugana mwebwe abantu twahembye muri hariya niba ariko dufite inkuru nziza uko tubona twe twariye. Haleluya! Namwe shobora ko twebwe twariye. Imana yatabaje umunsi w'inkuru nziza. Sifa kwa Mungu. Byageze gutatumva nta musirikare n'umwe usigaye Abasiriya. Acha bongo. Bagiye byageze gute? Ibi tubwira n'ukuri nta musigaye n'umwe asigaye. Kandi twahariye, twahaze, abafeza n'abazahabu twashize ku ruhande, utugane inkuru nziza no mumenye. Sifa kwa Mungu. Amakuru acarihuta iryo joro. Ava kwa ariko aracunze ku irembo, aca hagomba guca agendagera ku mwana. Muze gusoma ngo bamukanguye aryana. Bati mwana hari dusaba makuru yihuta. Ameze gute? Ati umva Imana yatanze iki? Haleluya! Imana yahagabuye. Umwami barabara bati mwebwe mwitonde mwebwe. Abandi rero abandi n'abandi urumva arakizwa ariko nyina ngo ari umwami. Hari ibintu muzanira akabanza akabirebera mu cyicaro yicaremo, gatera mwitonde ibintu bisinze gupfa gusimbira ko mwitonde. Amen. Kugira ngo ndavyemere mufata abantu bakeyi mubashire ku mafarasi ngo bakeyi yarasigaye ngo barongike bagende baje kuturabira ko ari makuru ukuri. Ngo barabarungika ngo baragenda bashikaho bari bakambisa Abasiriya basanga nta musirikare n'umwe. Ngo barabandanya inzira ngo bashika kuri Yorodani. Iyo nzira yose ngo basanga nta musirikare n'umwe asigayeho. Aho guco bahura naco ngo ibintu bagiye basiga mu nzira biruka bahunga. Sifa kwa Mungu. Bagarukana inkuru bw'abati mwana n'ukuri ibyo bakubwiye n'icyo nta musirikare asigaye kandi ibyo barafise zose bazisize ngaha. Haleluya! Imana ibyo yahanuriye mu kanwa k'umukozi w'Imana Elisa ngo ejo mu gitondo ku irembo ry'Isamariya. Haleluya! Yasohoye. Sifa kwa Mungu. Imana ibitanze ibyo, Imana ibitabaye abantu bayo. Bibiliya ivuga ngo barasohoka. Oya muramuntu yarishwe n'inzara yumvise ahantu hari indya. Mwene murasohoza. Umuntu warishwe n'inzara yumvise ahantu hari indya.
uhagaze mu nzira yo kwereka kandi nyazagusa bazitaye bagiye yarishwe n'inzara yumvise njya bava aho biruka. Haleluya. Wa musirikare rero umusirikare yarambabaje. Umwe yavuga ngo naho Imana yofungura abadirisha ijuru bamuha akazi bati wowe rero hagarara hariya mu irembo ushyiremo ordre, ushyire mu rutonde bandi bagenda ndetse ordre, hagarara hariya ushyire mu rutonde, ushyire abantu ku murongo bagende neza. Abantu ku murongo bari bishwe n'inzara bumvise irya nta mirongo mwahagaze. Bibiri bivuga ngo bamuciye ko mwagwa hasi bamucaka bagira gute namukandagira nta munsi uri kumuraba reka bose baraba indyo. Haleluya. Majambo yandabaje yabirabishije amaso ariko ntiyagize gute yabiriya. Birabaje kuba Imana itangaje umunsi w'inkuru nziza ukayumvisha amatwi ukabirebesha amaso ariko ntubiryeko. Uzi ikintu cyari gutera ibintu bibiri. Cyambere nuko atavyizeye, icya kabiri nuko yatuye nabi. Ngiri ibyo bintu bibiri ndio bisoreze ko wirinde kutizera, wirinde no kwatura nabi. Hari abantu bavuga nabi iyo Mana aho yatubwiye, iyo Mana aho yavugiye, iyo Mana aho twahirindiriye. Reka mubwize ukuri uyu munsi n'umunsi w'inkuru nziza. Ndabihamya ndabihagaze ko umunsi w'inkuru nziza ariko usabwa kubyizera no kwatura neza. Uvuge ngo nanjye ndumva ndabyemeye, ndumva ndabyakiriye n'ukuri. Ejo mu gitondo turimo muri Samariya. Haleluya. Umunsi w'inkuru nziza ariko usabwa kubyizera no kwatura neza. Haleluya. Ibi ndiko ndababwira saba jambo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Sinoza kuvuga naho ibintu Imana itantumye. Sinakora iryo kosa. Mubona gahagake none mubona gake. Amen. Ibi ndi kuvuga ni ukuri ijambo ry'Imana. Amen. Hari abantu iminsi yabanye miremire, hari abantu iminsi yabanye miremire, hari abantu iminsi yabanye miremire, hari abantu iminsi y'inkuru yabaye myinshi. Inkuru mbikurwaho n'iyindi, imwe ikurwaho n'iyindi. Ariko iki gitondo amen wizere ijambo ry'Imana. Haleluya. Nawe Imana ikwemera umunsi w'inkuru nziza. Amen. Amen. Yesu w'i Nazareti, Imana ikwemera umunsi w'inkuru nziza. Amen. Imana igiye gusohoza ibyo yavuze. Ntubirabire mu muntu Imana ibitumye. Umuntu ashobora kuba umuntu muto, umuntu asuzuguritse, umuntu adafise igihagararo, ariko niba ari Imana yamutumye iyo jambo ryakiriye ijambo ry'Imana. Amen. Ntawe arazi nk'igisagara nk'igicota babana n'abanyamibembe. Abantu batawe, abantu biruka muri societe badafise agaciro. Abo ni Imana yaciye kugira ngo itabare ubwoko bwabo. Haleluya. Batwara inkuru nziza ariko ikindi cyanejeje n'ababanje kurirya. Imana ni nziza. Haleluya. N'abanje kugira gute? Nawe ndagusengera uzobanza ubirya. Amen. Hanyuma ngo dutware inkuru nziza. Sifa kwa Mungu. Amen. Aya majambo ndiko ndababwira ndi mu mwuka wo guhanura. Amen. Umuntu ariko yizeye ijambo ry'Imana biramubera ko. Haleluya. Imana ntinezezwa no kutugirira nabi, ntinezezwa no kutubabaza. Ishaka ko tuyizera. Amen. Ishaka ko tugira gute tuyizera hanyuma tugirire neza. Sifa kwa Mungu. Amen. Luka, twasomye muri Luka 2. Luka 2 uriya murongo wa 10. Kimana we. Luka 2 uriya murongo wa 10. Marayika arabwira ati ntacyo gutinya. Ndababwira ubutumwa bwiza. Akanyamuneza kenshi. Kazoba
ubwoko bwanyu bwose. Amen. Hari ikintu cyantangaje muri aya majambo korali ya mbere yabiririmbye. Iyi nkuru nziza marayika yazanye bari bayindira imyaka igera hafi 700. Siko maririmbye imyaka 700. Akaswahili tukazananye ko murabizi. Mwese mukanigeuza. Myaka 700. Abantu barindira ibintu bizoshika bizosohora Imana igiye gutangaza ko byasohoye. Mwihaza isanga abantu babungere bari biryamiye ngo bacunze imikugu yabo. Imana nayo miseri. Haleluya. Amen. Isize abantu bagenda mu etaje mazu meza igiye kugira amakuru meza bande. Abantu naragiye twaragiye mu ntara amabuye. Haleluya. Mwese ntago muri abanyamuci apana musindanganya. Abantu mwaragiye. Haleluya. Imana yageze neza tukiragira uyu munsi. Ariko abantu baragiye barabizi umuntu w'umwungere ntabwo umuntu akomeye cyane. None kuragira bisaba diploma. Kuragira diploma bisaba. Kuragira ni bisaba ko uzi Igifaransa n'Icyongereza. Mu by'ukuri abantu babungere abantu baraho bibereye aho rwose baciye bugufi. Siko kuri. Ariko Imana igiye kuza gutangaza inkuru nziza. Amen. Yahereye kuri bande. Imana. Mwireke yitwa Imana. Haleluya. Iyo ngo ijambo ryahandeje umutima wawe. Etangu mareka bivuga ndimu. Oya ndasomye. Ndimu gira gute? Tinye. Amen. Kuko n'ubwo buryo mareka yajemo ntibara mwiteguri. Hari biryamiraho bacuze imikuku yabo. Mareka murazabwira ngo ndimu tinye kuko mbazaniye inkuru y'ubutumwa bwiza. Amen. Umwe mwari murindira imyaka 100 twaririmbye hariya yavutse. Uyu munsi yavutse ku mugwa kwa Dawidi. Haleluya. Iki gitondo ntimutinye. Imana igiye kuvutsa ibintu hagati mu twe. Kuko umunsi w'inkuru nziza. Amen. Ibimaze iminsi gutera ubwoba bigiye ngo uyu munsi ndagusezerera. Kuko umunsi w'inkuru nziza. Don't worry. Ntimutinye. Zanye ubutumwa bwiza. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uyu munsi ku mugwa wa Dawidi havutse umwana. Sifa kwa Mungu. Yavutse. Ntimutinye kuko iyo ni inkuru nziza n'ubutumwa bwiza mazanye. Haleluya. Abungira bati nibiki bibaye. Aya majambo ko baje kuyasoma. Ku murongo wa 12 baciye baha ikimenyetso. Arambwira ngo kuri 12 iki nico kimenyamenya cyane. Murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe ku impuzu y'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka. 13 uwo mwanya hamwe n'uwo marayika haboneka ingabo zingana gute nyinshi zahehe zo mu ijuru ziva kwa Mungu ngo zihimbaza Imana. Haleluya. Inkuru nziza yatashe abantu bahimbaza. Sifa kwa Mungu. Ila marayika hakimenyetso ikimenyamenya cyuko ibyo muzarukuri muza gusanga umwana aryamye mu bwato bw'inka. Haleluya. Kandi marayika ngo ingabo z'ijuru ziramanuka ngo bahimbaza Imana mu cyubahiro cy'Imana mu mwisi no mu ijuru. Amen. Haleluya. Reka soze n'ubundi turi burare hano. Amen. Yeremiya 3:3. Yeremiya 3:3. Haleluya. Yeremiya 33. Mbere ku murongo waho wa mbere. Niho ngiye kuvuga gato hanyuma dusenge Imana. Dusengere muri aya majambo Imana itwaye. Yeremiya 33. Mbere ku murongo waho wa mbere
ngeze ku murongo waho wa gatatu. Pastor Marwa ngwino somera. Turasoma mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uwiteka kuza kuri Yeremiya kugira kabiri acunganiwe urugo rw'ibohero riti Uhoraho abirema, Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe, uku niko avuze ati mpagarara nanjye ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ibyikinze ibyo utari bwabone. Sebeni amen, sebeni amen, sebeni amen. Haleluya, Uhoraho niwe abikora, Uhoraho niwe abirema, yarangiza akabikomeza. Uhoraho niryo zina rye. Sifa kwa Mungu. Yeremiya muri mu nzu y'imbohe. Amen. Ijambo rimuza kwitura kangahe? Kabiri. Yaragira ngo Yeremiya tega amatwi. Amen. Amen. Yeremiya tega amatwi. Abantu babaye mu nzu y'imbohe nabo duha amakuru yaho ntiyaryoshye, ariko Imana isanga umuntu no mu nzu y'imbohe. Sifa kwa Mungu. Ikamuremera umunsi mwiza. Inshuro ya kangahe? Kabiri. Tega amatwi. Amen. Ndikubwira cy'ibitoke, tega amatwi cy'ibitoke. Inshuro ya kangahe? Umva, Uhoraho niwe abikora. Haleluya. Si umwana w'umuntu. Uhoraho niwe abikora, niwe abirema, niwe abikomeza. Uhoraho niryo zina rye. Haleluya. Iki gitondo tugiye gusenga Imana ireme mu izina rya Yesu. Imana ireme mu izina rya Yesu, kandi nimara kurema ikomeze mu izina rya Yesu. Uhoraho niwe abirema, Uhoraho niwe abikomeza, niryo zina rye. Amen. Imana yavuganye nawe kenshi, ariko kuko kiri mu minsi mibi turavuze iki gitondo nagutumye twizere ijambo ry'Imana. Amen. Umunsi Imana impaye amajambo, hari mu gitondo nagiye kure nabitse gusenga Imana, hanyuma hageze no masaa 8 inyuma ya saa 6 nicaye hari kwa gatandatu ndiko ndategura ijambo ry'Imana nzokwigisha kwa Mungu bukeye bwaho. Imana yampaye n'abana ndayirengagiza nkumva hari ukuntu usenga ukumva ibintu ntibirafata neza. Nicaye tegura handi majambo ngiye kuyategura ayo nayihojeje, buri muntu aranyandikiye duru twabanye hano mu mushubu mumvise inkuru nziza. Imeze gute? Uyo muntu twabanye yaramaze imyaka 8 yubatse urugo ataruvyara. Imana iramuha. Hanyuma uyu mwaka twabanye igihe kimwe nigishije ijambo ry'Imana rivuga ngo data arakora nanje ndakora. Yizera muri iryo jambo arambwira ngo turabuja amaterano, arambwira ngo mushubu nizere mu ijambo ry'Imana ryamusengera. Ati mfise ikibazo abantu batazi ngaha, maze imyaka 8 mu rugo nta rubyaro ndaro, ariko ijambo twigishije numva ngiye kwizera umutima nacyaka musengere Imana mu rubyaro. Ndamubwira ngo kuba wizeye ijambo ry'Imana tukana gusenga. Amen. Narabaje ndamubaza mwarivuje, anga twarivuje, ariko amakuru dufise aranayambwira icyizere cyo kubona urubyaro ni nk'ahari 0%. Atariko nizeye ijambo ry'Imana. Kandi niko bizeye ijambo ry'Imana tukana gusenga. Turasenga. Tumaze gusenga uyu munsi Imana impaye amajambo rero. Nicaye maze gutegura yande nayaretse abaranyandikiye ati mfise inkuru nziza ntimeze gute? Ati byo twasengeye wa munsi. Haleluya. Ati uyu munsi mfise imbuto
imbuto Imana yaremye mu nda yacu. Tutegereje umwana. Sifa kwa Mungu. Nyuma y'imyaka 8 Imana irarema. Amen. 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 Sinotinya kubivuga. Umaze igihe wumva inkuru mbi. Umaze igihe wumva amakuru atari meza. Ariko iki gitondo Imana igiye kurema. Ababyaca muvuge ngo amen. Imana igiye kurema. Kandi niyarema izobikomeza. Kuko Uhoraho niryo zina ryayo. Sifa kwa Mungu. Uhoraho niryo zina ryayo. Nirema, nibikomeza bikabaho. Nibikizira hatagira inzira. Uyu munsi isengesho ofisi Imana gutangariza umunsi w'inkuru nziza. Sifa kwa Mungu. Tugiye gusenga Imana. Turasenga n'abantu babiri. Umuntu wa mbere ugiye gusengana ni umuntu muri ya minsi mibi yacumuye. Umuntu hari yaca mu minsi mibi agacumura, akavuga nabi, akidodomba, hari udodomera abakozi b'Imana, ibyo batubwira, ibyo mwatubwiye, hejuru tubakira yarakaye ameze nabi. Urumva hari n'ubivumbuye n'ubundi nta handi ndabiretse zose no kwera Imana kuko ari guca mu minsi mibi. Hari n'ugirisha abandi bo biracamo jewe akumvagisha abandi. Umuntu hamwe tugiye gusengana n'umuntu agiye kwihana ibyo yacumuriye mu minsi mibi. Nitumara gusengana n'uyu uwa kabiri tuza gusengana rero n'umuntu ashaka ko Imana imuremera inkuru nziza. Yizeye ijambo ry'Imana. Avuga ngo nizeye mu ijambo ry'Imana. Imana imuremera inkuru nziza. Haleluya. Ariko uwanga tugiye gusengana n'uwabicumuriyemo ubu nabaye kaze kandi muzi. Barimo hano bacumuriye mu minsi mibi bavuga amajambo mabi baridodoba baratuta Imana bakora ibintu bitari byo. Abantu baze dusenge Imana yeze ubugingo bwabo. Hama dusenge Imana izane inkuru nziza. Iturebere inkuru nziza. Amen. Bana bahezagire. Muzi abagomba kubanza kwihana. Bakureho izo mpamvu zotuma tumva inkuru nziza. Abandicumuriyemo, abanduje ubugingo, abaguze nabi, abitwaye nabi, muze tubasengere. Imana ibagirire neza, hanyuma ibone guca inzira iturebere inkuru nziza. Hari ibyo umaze igihe urindiriye igihe kirekire, wagezeho urarambirwa.